Alexandre Ngoragoze umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Nshasha ya Bujumbura asaba abanyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri zone Rubirizi komine Nshasha ya Ntahangwa gukura amaboko mu mpuzu bakore bisunze yambono kazoza y'igihugu mu mwaka wa 2040 kizoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2060 kizoba ari igihugu giteye imbere. Ivyo yabishikirije kuri wa gatanu igenekerezo rya 16 Ruhuhuma mu mwaka wa 2024 aho yararamutse agendera iyo zone hamwe no kwakira ingabire y'inkwavu 180 zatanzwe n'ishengero rya Yesu Kristo mu Burundi. Inkwavu zaciye zishikirizwa indongozi ku mitumba yose igize zone kugira ngo zibere akarorero abo bajejwe. Umunyamabanga mu ntara ya Bujumbura yasavye kandi abanyarubirizi kubaka bagavye bongere babere akarorero keza ayandi mazone yo muri komine ya Ntahangwa. Kurima ibigori no gukura amaboko mu mpuzu, Imana yarasezeranye hariya muri ca gitabo cyo gusubira mu byagezwe kwizohezagira ibikorwa by'amaboko yacu, kwizohezagira urubyaro rwo mu ndimiro zacu, kuzohezagira amashu, kwizohezagira ibigega, kwizoduhezagira amaja n'amazi. Bidusaba ko dukura amaboko mu mpuzu, abarima bakarima, aborora bakorora. Ntugenda ngusenge nta manu isuzozura gukoroka kw'Abisirayeli ngo bamaze gukorokeza amaguru muri Yorodani, manu ntiyasubiye gukoroka. Byasaba ko barima isi Imana yabahaye bakayibyaza umusaruro. Rero biradusaba ko dufata iya mbere twebwe nk'abantu bamenye Imana tugakura amaboko mu mpuzu n'abandi bantu bakaturabira ko akarorero kugira ngo dushire mu ngiro cya kivugo imbono y'akazoza igihugu cy'u Burundi giteye imbere mu bihumbi bibiri cifashe mu bihumbi 2040 igihugu giteye imbere mu bihumbi 2060. Abantu bo mu Rubirizi dufata iya mbere tubere akarorero ayandi mazone 13 yo muri Ntahangwa. François Hakizimana asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishengero rya Yesu Kristo mu Burundi Eglise Universelle de Jésus-Christ au Burundi aratubwira ico ciyumviro cyo gutanga inkwavu cavuye n'intumbero babikozemwo. Uyu munsi rero twaramutse dushira mu ngiro igikorwa twari twasabwe n'ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD muri zone Rubirizi, aho badusaba yuko mushigwa mu ngiro ry'umugambi wa nyenicubahiro aho ahimiriza abarundi n'abene gihugu yuko bakwiye kugira ibitungwa by'ubworozi buto buto kugira ngo umunwa wose uronka icyo ufungura n'umufuko uronka amafaranga. Natwe rero nk'ishengero duca tubona yuko twofata iya mbere mu gushigikira iryo jambo rivumerewe na nyenicubahiro umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Arico gituma mubona abanyeshengero bo mu ishengero rya Yesu Kristo twakoranye kugira ati twakire ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD guhera ku rwego rw'intara hama dushobore kubashikiriza ingabire y'inkwavu zishika 180. Izo nkwavu nazo tukaba tuzishikirije abagize imitumba 9 iri muri zone Rubirizi. Sikibwa gusa twashoboye no kwiyumvira no ku ndongozi guhera muri zone tuve muri zone kandi na komine Ntahangwa mu ntwaro no mu buserukizi bw'umugambwe nabo nyene twabahaye izo nkwavu. Izo nkwavu rero tuzitanze kugira ngo izo ndongozi sizabo ariko nizo zigiye gutunga, nizamara gutunga uko zizogenda zunguka indongozi zigende zo rukorera umwene gihugu mu ntumbere yuko tuzoshika nko mu myaka y'ibihumbi 2025 umwene gihugu ku mutumba ashobora kuba afise niburi inkwavu zibiri. Hama nkuko bisanzwe biri mu ntererano twiteguriye dufise igikorwa cyo gutegura igikorane gihambaye. Ico gikorane tukazogitangura mu ntango z'ukwezi kwa gatatu. Intumbero no kugira ati dushobore gusengera igihugu cyane mu bihe bihambaye twimirije byo kuja mu matora kandi dushobore gushira hamwe ivyo abanyeshengero batoranije
mu ntumbero yo gushigikira igihugu cacu haba mu bikorwa vy'amatora n'iterambere rusangi. Murakoze. Mwomenya ko muri ivyo birori umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura yari yaherekejwe n'umushingamateka yatowe mu ntara ya Bujumbura Sauda Mboneko, umukenyerera rugamba ajejwe inkino n'imico kama muri Bujumbura Solange Muregwa, musitanteri wa komine Mutimbuzi n'izindi ndongozi z'imvukira ya komine nshasha ya Ntahangwa. Radio Tere